akanenge kamwe kandi gahambaye dusabana cane kumumenyesha makuru azi gukora umwuga wiwe nejo canke hirya yejo ntazovyibagire. Bavuze amabi akorerwa abapfasoni nayo amabi akabakorwa n'abagabo, mugabo ntihagire umugabo n'umwe babaza baha ijambo ngo avuge. Abagabo baravuzwe, mugabo nta mugabo n'umwe yahawe ijambo. Mu bisanzwe ntihabaye gutanga amakuru ari ku rugero rumwe. Amakuru yari kuba ari ku rugero rumwe mu gihe abapfasoni bagiriwe ayo mabi barabonetse batatu, mugabo abagabo nabo kumbure bakora ayo mabi nta n'umwe yabonetse. Aho rero urumva yuko amakuru yatanzwe atari ku rugero rumwe. Ikindi naco murabona yuko mwari muheje no kubibaza, mbega none ko mu mwuga wo kumenyesha amakuru hari abagabo, haboneka abagabo benshi mugabo abagore bataboneka. Ariko icotangaza uwo munsi w'itariki 7 mu runani, ababajijwe babaye abagore, kandi n'abari ku meza y'ikiganiro bari abagore benshi. Ivyo rero babwiye yuko ari ibintu vyabonetse uwo munsi w'itariki 7 muri urwo runani bitahora biboneka. Namwebwe nkuko mwari mubivuze ntitwari tubimenyereye, ariko uwo munsi vyabaye bidasanzwe. Twasaba rero yuko n'ubu abo bapfasoni babonetse ku meza uwo munsi, ku munsi w'urunani rw'ayo maradiyo, ko bobandanya baboneka no mu gushikiriza amakuru, no mu gutanga amakuru, eka mbere no mu kuyatohora. N'umwuga uwo ari we wese awukora kuko awiyumvamo. Mu gihe rero nimba abagabo ari bo biyumvamo cane gusumba abagore, ivyo namwe bwe mujeje kumenyesha amakuru ngira ngo kumbure mugira uruhara kugira ngo mwereke abo abigeme canke abapfasoni ko nabo bohurumbira bakawujamo ari benshi, kuko ubundi ntawe uhatira umuntu gukora umwuga kanaka atawushaka.